Ndabaramukije ndabaha n'ikaze mu kiganiro wari ubizi. Uyu munsi tuza kubashikana mu gihugu ca Burkina Faso aho tubayagira ku vyaranze Thomas Sankara, benshi bavuga ko ari Che Guevara wo muri Afrika, ndetse nawe nyene yaravyivugira. Sankara afatwa kandi nk'umwe mu bantu b'ivyitegererezo muri kahise baranze ikinjana ca 20. Thomas Sankara yavuga ati mu gihe muntu aguhaye ivyo ufungura biroroshe ko akubwiriza ivyo ashaka, nico gituma yagira ati dutegerezwa gukora tukimbura maze rutungwe n'ivyacu. Ikindi Thomas Sankara yagira ati mu buzima uze ugwane amajambo ajane n'ibikorwa, binakunze ibikorwa bibe vyinshi kuruta amajambo. Vyinshi kuri Thomas Sankara ni mukanya, maze tubasaba gufyonda kuri subscribe kugira ngo muba bambere kuronka ibiganiro vyacu, mwongere mufyonde kuri aho akengeri kazi ruhande, mutibagiye no kubisangiza abandi. Izidori habona Imana nije ngiye kubashikiriza kino kiganiro. Thomas Sankara izina ryiwe nyezina ni Thomas Isidore Noel Sankara, batazira Che Guevara, umunya Argentine. Yavutse ku igenekerezo rya 21 Kigarama mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1949, avukira ahitwa Yako muri koloni y'Abafaransa yitwa Haute-Volta, ari nayo yahavuye yitwa Republika Haute-Volta inyuma y'ukuronka intayo kwikukira mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1960. Iyo Republika rero mu nyuma mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1984 Thomas Sankara ubu nyene turiko tuvuga yaciye yihindura igihugu ca Burkina Faso. Uraza kumva ingene vyagenze. Se wa Thomas Sankara yitwa Sambo Joseph Sankara, akaba yava mu bwoko bw'abapere. Aba bari abantu ba kera baboneka mu bihugu nka Nigeria, Niger, Cameroon, Mali n'ahandi. Yari mu bahoze ku rugamba rw'intambara ya kabiri y'isi yose. Iyo ntambara yari yarayigwanye ku ruhande rw'Abafaransa. Mbere muri iyo ntambara yarafashwe arafungwa n'abanazi. Nyina wiwe nawe yari Marguerite Sankara, yava mu bwoko bw'abamosi, bwari ubwoko bwaboneka aho nyene muri Burkina Faso. Thomas Sankara mu bwana bwiwe yari afise indoto zo kuzoba umuganga, ariko abavyeyi biwe bo bishakira ko yoba umupatiri. Amashure y'intango yayize mu gisagara c'Ikaya ku birometero 100 uvuye ku mugwa mukuru wa Gadugu. Amashure yisumbuye nayo ayiga kw'ishure kw'izini Kulibali ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bobo Dioulasso. Yagiye kuyarangiriza ku mugwa mukuru wa Gadugu, maze atahukana urupapuro rw'umutsindo rw'amashure yisumbuye bakaloreya mu rurimi rw'igifaransa. Akiri kuri iryo shure yarakundanye n'abana b'abazungu, mbere baranamubwira ko yoja kwiga mu seminare, ariko Thomas Sankara aranana. Ivyo mu maseminare we ntiyabishaka, nubwo abavyeyi biwe bo bipfuza ko kumbure yoba uwihebeye Imana umupatiri. We yishakira kuzoba umuganga. Niho rero ari kumwe na Blaise Compaoré baja kwiga ivyigwa vya gisirikare kw'ishure École Interarmée ryari Yaoundé ku mugwa mukuru w'igihugu ca Cameroon. Ivyo biheze acagenda kubandanya izo nyigisho muri Académie Militaire mu gisagara ci Antiserabe mu gihugu ca Madagascar. Aho mbere yaciye anahigira ibijanye na politike, ubutunzi, igifaransa co kimwe n'ivy'uburimyi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1976 acaba komanda w'ikigo cy'igihugu ca gisirikare CNS, Centre National d'Entraînement Commando, cari ku birometero 150 mu manuko bw'umugwa mukuru wa Gadugu. Muri uwo mwaka nyene Thomas Sankara asimbira muri Maroc umwimenyerezo ya gisirikare, ariko akiri muri Madagascar yarabonye ukugene abanyagihugu bahagurutse maze bagasenyura intwaro ya Philibert Tsiranana mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972. Ivyo rero aca bigumana mu mutwe, nivyo vyanamuhaye iciyumviro c'uko nawe yotanguza ivyo kwikurako intwaro abicishije mu banyagihugu. Thomas Sankara yagarutse mu gihugu aje gufasha kugwana
intambara hagati y'igihugu ca Mali na Burkina Faso mu mwaka w'1974. Ico gihe Thomas Sankara niho rero yatanguye kugaragara nk'umusirikare yabunyoye. Ico gihe mbere acaba icitegererezo mu gihugu mu bijanye n'ibikorwa vya gisirikare kuko yaragwanye birashimwa. Mu myaka ya 70 co kimwe no mu ntango y'imyaka ya 80 ku ntwaro ya Sangure Lamizana, igihugu ca Burkina Faso cagiye gihura n'ibibazo bitari bike, aha twovuga nk'ibijanye n'ubutunzi. Ibi rero bica bituma bamwe mu ntwazangabo mu gisirikare harimwo na Thomas Sankara bava hasi kugira ngo banagure igihugu. Bavuga bati aba batwara igihugu kugeza ubu turabona yuko batakibishoboye, ndetse n'ivya politike ntibavyumva neza, ati rero turaba ukugene twobakuraho. Niho kwigenekerezo rya 25 Munyonyo umwaka w'1980 bakubita kudeta. Ico gihe uwitwa Saezerbo aca umukuru w'igihugu. Thomas Sankara nawe bamugena kuba umunyamabanga wa leta mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe ivyo guhanahana amakuru. Ariko Sankara ayo mabanga ntiyayashimye kuko yabona ko ari uburyo bwo gushaka kumushira hasi, ariko mu nyuma araheza aragondozwa aremera. Bukeye kabiri uburenganzira bwo kugaragaza akababaro droit de grève burafutwa. Sankara bibonye uko aca aratanga imihoho muri ayo mabanga. Buno nyene baca baramwirukana mu gisagara. Aho hari mu mwaka w'1982 bidatevye kwigenekerezo rya ndwi uwo mwaka nyene witwa Jean-Baptiste Ouedraogo yari umuganga mu gisirikare acahiri ku butegetsi. Mugabo uyu Baptiste mu nyuma yamenyesheje ko iyo kudeta yari yateguwe na Thomas Sankara, mbere ko ari nawe yari guca ashikira ubutegetsi, ariko ko kukanyuma yahavuye abivamwo. Nubwo Sankara atari muri iyo kudeta yaciye aba umushikiranganje wa mbere. Ico gihe atangaza ku mugaragaro ko amasezerano abahuza hagati ya Haute-Volta n'Ubufaransa afutwa. Kumbure rero bivanye n'inguvu z'Abafaransa, kwigenekerezo rya 17 Rusama acarakugwa, mbere acaguma afunzwe icamaso, acarakugwa mu mabanga, mbere acarafungwa. Abanyagihugu co kimwe n'imigambwe yari imushigikiye eka n'amasendika baca biha amabarabara basaba ko Thomas Sankara arekugwa. Kwigerekerezo rya 4 Myandagaro umwaka w'1983 abanyagihugu bavuye ahitwa Po barakubita mu gisagara Iwagadugu harazima. Bafashijwe n'abasirikare bari bashigikiye Thomas Sankara, ngaho baruhuka basenyuye ubutegetsi bwa Jean-Baptiste. Sankara acafata ubutegetsi. Mu nyuma rero yagiriye ko ahindura izina ry'igihugu cahora citwa Haute-Volta kuva kironse ntahe yo kwikukira, maze acita Burkina Faso kwigenekerezo rya 4 Myandagaro umwaka w'1984. Thomas Sankara ati dutegerezwa kuzamura ubutunzi bw'igihugu kandi tutarinze kuzera inze. Yavuze ati ndogure twamugina. Izo mfashanyo zifungurwa zituma twamumengo turabasegererezi abafashwa, kuvyukuri ntazo dushaka. Dutegerezwa gukora maze tukimbura, kuko birumvikana ko iyo umuntu aguhaye ivyo ufungura aca kubwiriza ivyo ashaka. Ndugaye twamugina. Ico gihe ivyo kwinjiza ivyamwa co kimwe n'imboga bica birahagarikwa mu ntumbero yo kubwiriza abadandaza kugenda kurangurira mu karere ko mu manuko bw'igihugu. Acagira ko yubaka amahinguriro atandukanye mu gihugu. Mu mwaka w'1986 vyasa nk'uko Burkina Faso ishise kwihangiro ryayo. Abanyagihugu bajya kabiri ku munsi. Mbere hari intumwa ya Nations Unies mu gisata kirabi byo gufungura yagize ati bwa bundi Thomas Sankara yashoboye gutsinda inzara. Sankara acategeka ko abakozi ba leta bambara impuzu za kera bita faso dan fani. Ico gihe hari mbere n'amafaranga yahabwa abapfasoni batari bake kugira ngo bikunde baronke izo mpuzu. Thomas Sankara kandi yaritaho ibidukikije. Yavuga ati burya kugira ngo igihugu cadukemwo ubugaragwa haba harimwo uruhara rw'abantu. Ati ivyo rero twebwe dutegerezwa kuvyirinda hakiri kare.
mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1985 yaciye atanguza umugambi wo kurandurana n'imizi imiriro ya Nyakanga, cyo kimwe no kubuza abantu guturutsa ibitungwa uko bishakiye. Mu vy'imibano inkwano arayikuraho, we yabona ko gutanga inkwano ari nko kudandaza abakobwa. Iruhande y'ivyo acagerageza gukuraho ivyo guharika. Thomas Sankara kandi yaranebagura ukugene ibihugu bikenye vyama mu madeni, niyo catumye agira ati Burkina Faso nta deni izigera isaba mu banki mpuzamakungu FMI canke ahandi hose. Sankara ivyo we yabifata nk'uko bwoba ari ubundi buryo bwo kuronka ukugene abazungu bazana ivyiyumviro vyabo muri Afrika. Nubwo vyaruko, Thomas Sankara yaremera umukuru w'igihugu ca Cuba Fidel Castro, kuko nyuma yaho babonaniye yaciye arungika urwaruka rugera ku majana 600 gukurikirana ivyigwa muri ico gihugu ca Cuba. Bari bagiye gukurikirana ibijanye n'ubuganga, ivy'ubuhinga n'ibindi. Sankara yagenda kandi yiyamiriza ubwicanyi bwariko bukorerwa muri Afrika y'Epfo. Ikindi nuko Sankara ku ntwaro yiwe yagiye yubaka amabarabara. Ivyo byose akabikora atamfashanyo arinze gusaba. Ivyo rero yariko akora atarinze kurondera abamufasha. Bamwe mu bakuru b'ibihugu vya Afrika vyarabateye ubwoba bati natwe abanyagihugu bazohava babidusaba. Nyuma yaho François Mitterrand yatwara igihugu c'Ubufaransa agendeye Burkina Faso, akabona neza na neza aho Thomas Sankara agejeje igihugu, byasa nk'uko intambara hagati ya Thomas Sankara nawe yari itanguye, kuko iyo politike yiwe byagaragaye ko iri kwibangamira abakoroni b'Abafaransa. Nico gituma bivuga ko mu nyuma bahavuye bikora kuri Felix Bonyi wari umukuru w'igihugu ca Cote d'Ivoire kugira ngo afashe gukuraho Thomas Sankara, kubera ko yera kadasohoka na Blaise Compaoré niwe yoba yaciye yikorako. Kugerekerezo rya 15 gitugutu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1987 Thomas Sankara aricwa. Blaise Compaoré acashikira ubutegetsi bwa Burkina Faso. Mu bagirizwa igandagurwa rya Thomas Sankara harimwo Blaise Compaoré, Gilbert Diendere, ubu akaba yagirizwa kandi kudeta yaburijwemo yo mu mwaka w'ibihumbi 2015. Ku ntwaro ya Blaise Compaoré bimwe byose Thomas Sankara yari yarakoze byacitse amazi, kuko igihugu cagiye gisubira inyuma kugezaho basubira gusaba imfashanyo.